Rwagasore amaze kuva kwiga mu Bubirigi naho atarangije amashuri kuvuga ngo yaraje nk'intumwa y'Imana tuvuge ku Burundi yakora nka kujya kwa Yezu ni kuvuga aho Yezu ashitse hasiga akagwi kaba cyangwa kasiga umuntu azarabwira abandi bantu ivyo yavuze na Rwagasore nuko kandi twibuke ko Yezu nawe yagendanirwa n'abagore benshi igitigiri cy'abantu bamugendanira ku bwinshi barabagore ndetse rero na Rwagasore abakurikiye umugambi we wiwe babaye abagore n'abakobwa bacitse bamugira umuhanuzi mukuru ajeje guhanura umwami mu by'intwaro y'abarundi iyo niyo mabanga ya mbere bamujinye yaciye asanga ndagiti ikosa rinini gose ritanakorwa mu Burundi katani igihugu na kimwe ikosa yanikorwa umwami yaragurishije ico biti igihugu yaragurishije intara ya Muramvya yose yarayiriye mugabo turibuka ko ubutungane bwari buhari nkuko bavuze kw'izina barabanjije barabwiha babwaka abashinga ntahe kugira ngo bashike ku nyungu zabo mugabo mwibuke ko hari n'iciza bakoze igihe umwami yari yagurishije Muramvya bwari buhari naho bwari ubwirementanya rimwe harabo bwatunganiriza ubwo butungane rero sinase ko butari buhari mugabo wumve ko nubwo butungane bubonetse kubera ko yangabire y'u Burundi Rwagasore ubutungane bwabonetse kubera Rwagasore ngahi wacu mu Burundi ico turakicemeranya ko rero Rwagasore nawe hageze mu masaha yo gufungura kubera ko yari umwana w'umwami kandi akaba yiga amashure y'abantu bihebeye Imana yafungura neza baramuha ibyo gufungura kubera ko yabana hafi haragerereye yabasaba abana bagenzi bubigana ku mukwi bwa kwicisha bugufi kwiwe ati ndabasabye uyu munsi mfungura ibyo wanyu namwe mufungure ibyo wanje bari baje kutugabura kugira badutware aribyo byatumye babazana ibintu by'amoko kuducamwe imigwi ngo Rwagasore yari yamaze kubabona Rwagasore muri we yakuze yanka karenganyo bivuga ngo ntiwashobora kurenganya undi mwana witwaje ngo umwana w'umutware abona Igitega abanyeshuri kubera ko higa abana b'abakene n'abana b'abatunzi bari barasize itegeko rivuga yuko naho umwana azokwambara ibirato ashitse imbere y'ishuri azoca bikura rero kugira ngo banyene babereke ko bategezwe kubana mu budasa hari umunsi yabirenze ko arabyinjirana nshaka kubereka ko nawe nyene atari mweranda cyane abarezi barabibona hanyuma baragera mu Kirundi babyita gukebura icyo guhana baramuhanye majambo make abajene benshi uyu munsi bari kuri rezo sosio bibuke kahise ku Burundi umaze kukibuka ngo niho ushobora kumenya naho ushobora guhera mu gukunda igihugu cyawe niho ushobora kumenya ivyo ufitiye uburenganzira n'ivyo udafitiye uburenganzira niyo mpamvu rero nasaba ngo bakozi mudukurikirana nze mukurikiriza ibiganiro bica kuri iyi TV ico Barundi banyegejwe kubera ko batarose ayo bibabwira ubu rero noneho baratomboje ikiyago cya bose kihari ku bwabo Ndabaramukije bakunze ikiyago cya bose TV amurere yose nibaze ko mumeze neza nkuko twababwiye twamenyesheje yuko tuzogira ikiganiro kijanye n'ubuzima bwa Rwagasore tuzakubigira mu bice bitatu mu turagira ubuzima bwo mu kibano bwa Rwagasore turagira no ubuzima bujanye na politike turagira no ubuzima bujanye n'ubutungane muri kumwe jewe rahayo ingabire igiho yamimbona reka sindije nyene ndikumwe n'abatumire abatumire reka ndabahe akanya nabo bashobore kwidondora ndahera nga yubafu bwanje turi kumwe na Naira Rimyeri Iteriteka mu buzima busanzwe n'umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi Faculté de Sciences Département ya Biologie ego nije tugira dusangire bike mu byaranze ubuzima bwa Rwagasore incungo y'u Burundi ego ku ruhande y'ubugu y'uburyo ndi kumwe n'umusore ego ndakoramukije ndabaramukije cyane murakoze izina ryanje ni Yohani niyo Mwungere nkaba niga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'indimi n'imigenzo y'abanyafrika yego nanje umunsi nitavye akamu mwaduteye ko kuza kugira ngo turabire hamwe ibyaranze umuganwa atari umugani urupiko rwa Gasore hama nkaba nkenguruka ku butumire mwaduhaye murakoze nkaba uburyo bwiyo kandi ndi kumwe n'umushinga ntahe reka ndabasaba namwe mudondore murakoze je kwizina nitwa Habimana Martin ubuzima bwa misi yose ndi umukozi wa leta okay ka tugiye kuganira nyezina ngo twamenyeshe tugiye gutangura ubuzima bwa Rwagasore mu kibano ndashaka kubaza ushobora kutubwira Rwagasore
ubuzima bwiwe bwabaye nyabato yavutse ryari yavukiye okay murakoze kumpa ijambo Rwagasore rero tugira tuvuge ni umwe mu ncungu z'Uburundi n'umugabo w'ijunja n'ijambo Uburundi bwaronse rimwe risa tutazongera kuronka mu by'ukuri Uburundi twarahomvye mugana ntacyo tubishimira Imana ko bimwe mu byo yaharaniye twashoboye kubigerako Rwagasore rero ni umwana yavutse nk'abandi nkuko natwebwe tuvuka yavutse ku bavyeyi bose babiri akomoka mu muryango w'abami akongera akaba umuganwa Rwagasore rero twumva twakuze tubona ku mafoto ku bicapo aho bamucafye tukabona no ku noti zijana inoti 10,000 Rwagasore ni umuhungu w'umwami Mwambutsa wa kane ni imfura yiwe munda yiwe umuhungu w'umwami Mwambutsa wa kane hamwe cyo kimwe na mama wiwe Tereza Kanyonga Rwagasore ni n'umwuzukuru wa Mutaga wa kane Rwagasore akongera akaba n'umwuzukuruza wa Mwezi Gisabo Rwagasore rero yavutse itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1932 avukira Igitega nyene mu ntara ya Gitega muri komine Gitega yego niho yavukiye turabandanya rero tuvuge n'ubuzima bwiwe bw'ishuri bwamuranze ku ishuri aho yagiye yiga uko vyagenze uko yabana n'abandi tuvuge ko Rwagasore yavukana n'abashikiwe babiri yagize bashikiwe babiri bavukana basangiye abavyeyi bose aribo Rosa Paula na Regina Rwagasore amaze gutanga urugendo rw'iwe rw'ishure ni 1938 gishuri 1939 yatanguriye amashure yiwe y'intango mu Bukeye muri province Muramvya kujya kwiga mu Bukeye rero sahandi vyavuye ko ubwa mbere bwo twibuke akomoka mu muryango w'abantu kandi abami bose babimuramvya abami bose b'u Burundi kuvuga ngo uwayo Messi y'u Burundi yari muramvya no kujya kwiga muramvya rero vyavuye ko yagiye kwiga muramvya ku mashuri y'abikira vyavuye ko umwami Mwambutsa se wiwe yacudika cyane n'abantu bihebeye Imana tuvuga ngo kubera ko twari mu ntwari y'abakoroni tukibuka ko abakoroni mu vyabazanye ego harimo rimwe na rimwe kunyaga ubutunzi bw'igihugu la commerce na evangelisation kwigisha abantu ijambo ry'Imana rero umwami Mwambutsa tugiye kuraba mu buzima bwiwe tuza gusanga yari yarize n'ivyerekeye ijambo ry'Imana muri Katolika rero Rwagasore yagiye kwiga mu mashuri y'abikira bivuye aho kubera ko umwami Mwambutsa se wiwe yarakunda ko abana biwe bo kwiga ahantu kugira ngo bagire indero nziza runtu Kristo n'indero nziza nyene kugira ngo bashobore kuvamo abantu bijunja n'ijambo niho vyavuye kugira ngo aje kwiga Muramvya yahize amashuri y'intango yiga mu babikira yari umunyeshure nk'abandi akundana mu bikorwa by'abandi banyeshure yarabikora atitwaje ko akomoka mu muryango w'abami tuza gusanga abo bagendanye mu bitabo bagiye bandika baratubwira ko yari umuntu yakundana cyane yakunda abandi bana iyo agize rero amahirwe yo kujya kugira ibiruhuko Igitega kwa se yahora asaba se ko cyane ko ari ku ishuri yarabona ko yari umwana yiga yambara impuzu nziza mugakabana abandi bana bambara impuzu zitameze neza ntaryoherwe n'ubuzima babayemo mugakavuga ati mu byo ashoboye mu buto bwiwe agasaba abavyeyi agiye ibwami agasaba se wiwe ko yomuhereza impuzu ashira abandi bana ku ishuri by'ukuri koko dusanga n'umwami Mwambutsa mu buzima bwiwe nawe yaranzwe n'urukundo n'ahandi bavuga ngo isaba kucoma ivyo yamusaba rero yimukorera agashira impuzu abandi bana ku ishuri bakambara kinga utaza gukongera kuri jambo nta kibazo reka tuje ngaha tubabaza imbega mwumvize ibyo avuze sinara kumufise ikintu munganira niko murakoze cyane tugerageje kumviriza ibyo avuze abivuze neza kandi uko abivuze niko biri usibye urukundo Rwagasore yari afite mu buto bwiwe nta kindi kintu cyamuranga kibi yari umuntu nyene bwa mbere yicisha bugufi yumviriza bose ataravye ngo nuko ari umwana w'umwami canke ngo nuko yoba ari umuganwa yari umuntu abana n'icyo kimwe n'abandi nyene agasangira bimwe n'abandi bagakina cyo kimwe n'abandi ari ku ishuri yego
mu majambo make y'abana neza n'abana bandi bato bato ntiyarondera kubakomera ngo nuko wewe ngo yoba basumbya icyari y'abana neza mu bugwa neza bagafashanya yego byose barabisangira mu majambo make akiri ku ishuri mu mugo buto bwiwe naho yari Muramvya abandi banyeshuri bose bigana basangira nkuko abakera babivuze akabisi nagahiye byari bimeze neza murakoze. Ego tukiri ngaho nyene ku buzima bwa Gasore ukuntu yabana n'abandi hari akantu batakomye ko akiri mu ishure umwana w'umutegetsi abantu benshi baba baza ati ni wateza kuba delege ni wateza kuba dohaye ibyo ntabwo yigeze abadohaye mu ishuri mugabo ugiye gusoma abamutwaye baragerageza bakayivuga ati twebwe burya ntiyigeze abadohaye mugabo twebwe twarabadohaye twaramutwaye mu kumutwara yifata nk'uko abandi bose bifata tuvuze ati tugiye urumurika ko biga ku mashuri y'abapatiri hari kuntu rero bagenda kuvoma amazi n'ibyari biteye imbere mwaragenda bari barakoze ibintu by'ibinogo byubakishije isima niyo bashiramwe amazi bavuze ati abanyeshuri no munsi turagenda kuzana amazi ishure rishikiriwe niryo riza kuzana amazi iryo Gasore yabarimo barajyana kuvoma akikorera amazi nk'abandi ntiyaca yishima ngo kubera ngo je ndi umwana w'umwami urumva ngo je ngo sinokora ivyo oya Gasore rero umuntu arangwa n'ibikorwa ko nico gituma mubona nivyo yagiye abandanya akora nkuko dutanguriye tubwiye mubona ko byari mu mwete mwinshi Gasore ntigeze arangwa n'ubunebwe oya yamye agwana ikitwa ubunebwe yari umunyamwete atanga akarorero ku bandi ego hari ahantu nigeze gusoma havuga ngo Gasore aho abonye abandi batambaye ibirato nawe yarashika kugira atabatambaye ibirato nk'abandi kugira ngo yisanishe n'abandi ntabitandukaniro giwe ngo nuko ari umwana w'umwami ego nico nagira nongereko reka ngaruke kuri wewe ndashaka kubaza kandi mbega Gasore yagendana n'abantu bameze gute? Gasore yagendana n'abantu b'ingero zose Gasore mu buzima bwiwe ntiyigeze atandukanya ngo jewe ngo kubera ko ndi umwana w'umwami ngo ngendana n'abana b'abategetsi kuvuga haba hariho abatware bashinga ntahe nibo bandi usanga bakorana n'umwami ntiyavuga ngo jewe ngendana n'abana b'abategetsi ngabo tuva twese mu nda y'ingoma yagendana n'abantu b'ingero zose ni kuvuga ngo mu buzima bwiwe ntiyakumira nta muntu n'umwe yakumira mu buzima bwiwe abantu bose baragendana cyane ko mu gihe ciwe ibintu by'amoko niho byari byiganje cyane ababirigi bari baragerageje kubitera cyane mu Barundi niho hari haravuye akomoka mu bwoko bw'abaganwa ni kuvuga hariho n'ubundi bwoko hariho abahutu abatutsi n'abatwa mugabo we ntiyigeze yishira hejuru ngo rero ngo ngomba kugendana n'abaganwa cyane ko abaganwa icyo gihe bwari bwo bwoko buri hejuru y'ubundi bwoko bwose ntigeze yishira hejuru ngo je ngo ngendana n'abaganwa gusa ngo abatutsi ntituri kumwe ngo abahutu ntituri kumwe ngo abatwa ntituri kumwe abantu bose yabafata nk'abantu yatahura ko umuntu uko ari umuntu cyane ko akabakunda ko bose basangiye umuvyeyi umwe ari bwo Burundi. Yego murakoze cyane ariko nsubiye inyuma hari ahantu mwe mwatubwiye ukuntu yabana n'abandi Gasore ari umuntu nyene murabona ko kera murazi ko hari ibikoresho dukoresha mu gutekera imfungurwa kera ntivyariho kera abanyeshuri wasanga agenda nk'ibirometero 10-20 akajuka ngo urujoroge agenda ku ishuri bikangomba ko bamutekerera imfungurwa rero ko kuntu bazitekera kera bazitekera mu kintu kenshi bibita igihubihubahuba iryami gozi y'ibitoki yumye abanyeshuri rero biga kure bava kure nivyo bazanamwe rero Gasore nawe hageze mu masaha yo gufungura kubera ko yari umwana w'umwami kandi akaba yiga amashure y'abantu bihebeye Imana yafungura neza baramuha ivyo gufungura kubera ko yabana hafi haragera rero yabwira basaba abana bagenzi bubigana ku mukwi bwa kwicisha bugufi kwiwe ati ndabasavye uyu munsi mfungura ivyo wanyu namwe mufungure ivyo wanje kugira ngo ivyo by'iwanyu nibyo biryoshe nanjye numva ivyo by'iwanyu mwazanye hama rero uko niko bashiye kuza barabana akazaragira akabona yuko abana bavuye mu miryango ikenye ko nabo boshobora kubaho akabereka ko boshobora kubaho kumwe n'abana batunze muko kuntu azaraba barakabukanya imfungurwa basangira rero nivyo byamuranze mu kijanye mu kibano cy'abandi marakoze je mu nkundire
nsubire ku nkuru ya Bera aho yavuze ibintu bijanye n'amoko. Tumenye ko abazungu ikintu bitwaza cyane bari baje kutugabura kugira badutware, aribyo byatumye bazana ibintu by'amoko, kuducamwo imigwi. Abazungu niyo ntumbero bari bafise. Mugabo gwa Gasore yari yamaze kubabona, yari akibibona umwana akibona akiri mutoya gose, yarayibonye ati ibi bintu ariko baratuzanamwo. Gwa Gasore ntibyigeze bimuranga, nico gituma nuko tuko turabivuga usanga nyene Gwa Gasore wasanga atanahamwe yigeze ava mu bandi, yama ari mu bandi kugira ngo agwanye abo bazungu n'ibyo bintu batuzaniye. Ntabwo yabitanguye akuze, yarabibona kuva kiri umwana kugira ngo bigwanye. Ego nako kantu shaka kugerako nibisanzwe n'ubundi Gwa Gasore ubu twamubonye ko tuvuge ngo twamubonye amaze gukura, nibwo yaramanye kuva kiri umwana, kubera ko urasangaho naho yakina mu bandi bana. Hari ukuntu abana iyo ari batoye ugasanga barakina, ugaca usanga harimo umwana muri we afise umuco wo gusindira abandi bana. Ndabivuga uko Gwa Gasore muri we yakuze yanka karenganyo, ukuvuga ngo ntiwashobora kurenganya undi mwana witwaje ngo umwana w'umutware abona. Gwa Gasore yaranzwe no kuvugira cyane abantu bato kubera ko ico gihe barabashinyiza, naho yari umwana muto uwo muco yarawukoranye. Ndashaka kumenya none Gwa Gasore akiri mutoya yarasanzwe afise ubutwari muri we, yarasanzwe ari umwana ameze neza. Amaze gukura abana ku muntu ko akura niko agenda arahindagurika. Bewe n'ibyashitse agahinduka. Bon, reka tubandanye. Twari tukivuga nari nkivuga ari ku ishuri ibukeye. Mugabo ku ishuri ibukeye yahavuye ahava. Impamvu yo kuva ku mashuri y'abikira ibukeye abenshi ubu bahita muri Reneda, yahavuye kumvo yuko bashikiwe bari bamaze gutangura ishuri. Rero umwami aravuga ati ntago Gwa Gasore ari we wenyene, kubera bashikiwe batangura ishuri bagiye kwiga ikinyinya muri Ngozi. Ntago Gwa Gasore agomba kuguma imuramvya wenyene, niho byavuye kumukurayo akaza kwiga ikinyinya. Kuvuga yarize ikinyinya aranahava aja kwiga Igitega rero amaze kuja kuhiga yahize umwaka wa 6 n'uw'indwi, kugira ngo naho ni hari mu mashuri y'ababikira na y'abafurera. Nako navuze ko papa wiwe umwami Mwambutsa yacudika cyane n'abantu bihebeye Imana. Ni kuvuga abo bihebeye Imana ntago abarundi bari bwagwiremo cyane, bari abazungu no bacudika cyane. Ni kuvuga ngo n'iryo shure ryari ry'abafurera bita le frère de charité mu gifaransa, mugabane abafurera b'urukundo. Abafurera nyene nibo bafise ishure yize ko Humanité Générale igahera mu Rwanda mu karere ko Butare. Bafise iryo shure ariyo yari groupe scolaire d'Ascrida, yiga ko abana b'abategetsi gusa n'abana b'abatware bo mu gihugu cy'u Burundi n'abo mu gihugu cy'u Rwanda. Kuvuga ngo rero iryo shure ry'Igitega yize ko niryo ryategura abantu bose baje kwiga ku iryo shure ryo mu Rwanda, babanza guca kwiga ku iryo shure. Niho usanga rero yiga ku iryo shure niho yaramaze gukura. Ni kuvuga ngo umwana ageze mu w'indwi mu wa 6 amaze guca ubwenge, imaze kumenya kubalance ibintu n'ibindi, akamenya ngo iki ni kibi n'iciza, kanatandukanya abantu beza n'ababi. Niho hagaragariye urukundo rw'iyo rwa cyane. Kuvuga ngo ntitwovuga ngo tuvuge ngo byose byari byiza. Yego yarakora amakosa kubera ko no ku ishuri yarahanwa cyane, usibye ko nawe yakora agakosa gato yabamuhana cyane kubera ko umwami se wiwe n'iryo tegeko yari yarahaye abamurera kugira ngo naza kosa abihanirwe ababare cyane, kugira ngo yumve ko kuva nk'umuntu w'umugabo ari urugendo rurerure, ari bikomeye ugomba guca mu bibabaza, kubera ko muri we yashaka ko umwana we wavamo umuntu w'umugabo akomeye, kandi yanabibayemo. Niho byavuye rero amaze kurangiza amashuri yo ngaho aje kwiga amashuri yo mu Rwanda. Ngaho nyine harakuntu tugerageje kuraba iyo nkuru yiwe, haraho hagera ntabwo Gwa Gasore hajya usanga umwana yavuye ku ishure abavyeyi batabizi, n'igihe bumva amanota yararindira ko umuse bazoza kumutora. Ibyo byamuranze, yari umuntu yakuze yubaha abavyeyi, kandi nuko babivuze akundana, kandi azi ico ariko ararondera. Ego ico je nico nokongerako. Gwa Gasore nyine nkuko babivuze yari umuntu akosha, yarakosha cyane
sinzi ko ariko yari umwana na cyane cyane nshaka kubivuga igihe yari Gitega aciga Gitega hariho umugenzo abanyeshuri bari barahawe kuko kenshi mu mashuri y'amarerero usanga arongowe n'abapatiri canke ababikira canke n'abafurera hariho imigenzo bagirako rero ico gihe Igitega abanyeshuri kubera ko higa abana b'abakene n'abana b'abatunzi bari barasize itegeko rivuga yuko naho umwana azokwambara ibirato ahitse mu ishuri ashitse imbere y'ishuri azoca bikura rero kugira ngo nyene babereke ko bategezwe kubana mu budasa ariko wewe ivyo byo harage hari umunsi yabirenzeko ibihara birengako usanga arabyinjirana rero nshaka kubereka ko nawe nyene atari mweranda cyane kuko yarakosha kandi nico gihe yarakosheje arabyinjirana mu ishuri abarezi barabibona hanyuma baragera baramukebura mu Kirundi babyita gukebura icyo guhana baramuhanye mu majambo make bamwereka ko ibyakoze atakogwa tukiraho nyene ntiyagomba kuba umuntu adakosha kubera ko yari umuntu mugabo tugiye kubiraba tukabalansa dusanga mu buzima bwiwe ivyamuranze ari vyiza aho nyene Gitega niho dusanga yakorera igikorwa cy'urukundo kubera ko we yava mu muryango w'abami kandi hari hafi mvuge ngo ni wabo ku Kirimba kwase hari hafi kuvuga ngo abanyeshuri bagenda ku ishuri batekeye inga ujya yari yabivuze mu mitoto kandi wewe yararonka abanyeshuri babaho igihe kirekire badafungura inyama mugabo wewe yarazironka kenshi rero harabaho igihe akumva nyine nawe biramubabaje kubona ko hari abandi bantu badafungura inyama kandi we azibona bitamugoye igihe rero yazibonye kubera ko we vyarashika akaja kuzisangira n'abandi banyeshuri biga ivyo kwihebera Imana mugabo bari barirukanye muri ijya seminari y'Igitega sinibuka ukuntu yitwa baca rero kubera ko bakwirukanye mu seminari mu shuri y'Igipatiri baca baza kwiga ngaho kugira ngo biteguriye kuba abafrera abo rero nabo ntibafungura hamwe n'abandi kubera ko abantu biga ivyo kwihebera Imana wasanga babagaburira ntibafungura hamwe n'abandi Rwagasore kubera ko yari umwana w'umwami yaragirirwe bakijye kujya gufungura muri abo dusanga iyo bafunguye inyama aratoye inyama zizanye mu mufuko w'ipantaro kugira ngo azisangire n'abandi aho niho hagaragaza urukundo yari afitiye abantu urukundo rwo kumva ko umuntu wese akwiye kubaho yishimye ndashaka kumenya ibyo bintu basore yakora hamwe ko byari n'ibintu by'umwana w'umwami mbega aho nk'abavyeyi babyumvise ntacyo bamugira abavyeyi biwe tuza gusanga n'abavyeyi biwe bari abantu bafise urukundo muri rusange kubera n'ivyo bindi bavuga ngo isese riva ku cuma Mwambutsa nawe ne yari umuntu afise urukundo yari umuntu kubera ko nibo bantu bagira mu modoka ntago yashobora guca ku muntu amerewe nawe mwibarabara yitwaze ngo nuko ari umwami ngo aramusize ngo ntashobora kumugira mu modoka yitwaze ngo nuko umuntu acafuye ngo aca mubwira ngo ntunjira mu modoka ngo usuko ngo nuko atabirato wambaye ya urukundo rero Rwagasore yagize afise we yaruvomye ku bavyeyi biwe tukiri ngaho nyene kwa Bera aho nyene ahereje ni Bera Ela urumva abantu bakera bari bafise urukundo abantu bakera ari ukuntu bari bafise urukundo rudasanzwe iyo ibintu nk'ivyo kumva ko abavyeyi boshavura yuko umwana yitwaye uko ivyo abakera bari basanzwe bazi umuntu icarico baragacira umuntu si bibyubu ukumva ngo umwana wa naka ngo nashaka kwegerana n'umwana wa naka kera siko byari bimeze kera bari bafite urukundo birumvikana n'amacakubiri ayo n'amacakubiri n'ubundi yazanye n'abazungu abazungu nibo bayazanye kuko ugiye kuraba abazungu kintu cyari kibazanye cyako baducamo imigwi ababagira kugira ngo bashobore kudutwara tudashoboye guhuza nico rero cyabituma rero ubwo busumbasumbane tubona burimwo n'ubwishime runaka ntazwi no buvuga ni bwakomotse ku ntwaro y'ababirigi nibo babizanye naho ubundi kera abarundi bari abantu b'umutima n'ubuntu basangira byose bafashanya naho mpindi yo gato naho simvuye mu kiganiro ariko n'andi wasanga kera harabaho ibintu byo kuvuga ngo nk'umuntu afise umurimo ugasanga quartier akarera bamwe bavuga ati n'umusi tugiye gukora kwa naka bakamufasha kugira ngo bamudugirize ikivi mugabo uyu munsi ntibikibaho ni kuvuga ngo vyavuyeho ku bakoroni
abakoroni nibo baje bakavuga ngo ivyo ntibishoboka, bazanyemwo umutima mvuga ngo w'ubugungi, umuntu akabona ko vyose akwiye kwikwegera ko atagikwiye kuja kuri mugenzi we. Naho ubundi abantu ba kera bo bari basanganye urukundo muri bo. Naka niki kintu wumva usigura wose gaje kugira ngo ushobore kuvuga kujanye n'ubuzima bw'agasore? Bon, ntago bivuga ngo biheze. Twavuze aho yagiye ariga, twavuze amashuri yizemwe, twavuze ubuzima bwamuranze muri rusange, twavuze ivyo yarakunda ko kubona ko abantu bose bungana naho atari kubishobora, muga muri we yarumva afise igishika cyo kubona abantu barangana, abantu bose barishimye, nta bantu bababaye babaho ya ni nk'ivyo. Murakoze cyane. Reka dusimbire ku buzima bujanye na politike bwa Gasore. Ndashaka kubaza wewe, mbega ico gihe intwaro yari yifashe gute muri rusange? Yego muragize neza. Ico gihe nko mu benshi ntibabiyobewe, cyari kiringo cyuko abarundi bacugwa bufuni na buhoro. Rero ico gihe umwami namwe bavuga ati umwami aratwara mugabo ntategeka, niko byari bimeze mu Burundi. Umwami yaratwara mugabo ntiyategeka, nuvuga ategeka abakoroni, ni umwami nawe akagerane akumviriza, hanyuma akabemerera yuko ibintu byogenda uko babishaka. Kandi umwami Mwambutsa yari umwami azi ubwenge gose cyane gose wanashaka, kuko ari umwami ahenda aryosha abazungu, ababirigi akabaryoshya ati nta kibazo, ibi tuzobikora gutya cyangwa tuzobikora uko. Bimwe na rimwe rero akazogera igihe ababirigi abibagije cyangwa asanga bivanye n'ukuntu bamuremeye, bikaba ngombwa yuko aza gusinya amasezerano hagati yawe nawe n'ababirigi aremeye, kubera ko yabuze uwumufasha canke uwumuhanura mu ico gihe akemera ivyo ababirigi bamutegetse. None rero muti rero none politike ya Rwagasore yoba yagenze gute? Ego murakoze. Rwagasore amaze kuza 1956. Bon, dusubire inyuma, reka sindaguciriye mu ijambo, ariko turi buvuge politike ya Rwagasore tutavuze ngo iyo politike kugira ngo ayinjire mu vyagenze gute, kugira ngo agire umuhamagaro wo kugira iyo politike vyagenze gute, yawukuye hehe. Uvuga ngo Rwagasore amaze kuja kwiga aho mu gihugu cy'u Rwanda i Butare kuri iyo groupe scolaire d'Asrida, yari ishure nyene ry'ababikira mugabo yigamwo abana b'abategetsi nko nevuze ubwa mbere. Aho hantu yamaze imyaka 6, yagiye mu 1944 niho yahize, araheza asozeraho amashure yiwe twita humanité générale mu rurimi rw'igifaransa, yize ibijanye na administration, ibijanye n'intwaro, niho yavyize araronka urupapuro rw'umutsindo rwa mbere. Mugabo ko umuvyeyi wiwe Mwambutsa yari umwami kandi hari ku ntwaro y'abakoroni, ni kuvuga ngo nkuko yabivuze mbere yari umwami aciye ubwenge, yari yagerageje kwinjira ababirigi kugira ngo umwana wiwe nasoza amashuri azogirirwe ibako ryo kuja kubandanya amashuri ya kaminuza mu bihugu vyabo. Rero bari barabimwemereye, niho mu 1952 nyene yaciye agenda kwiga mu Bubirigi. Agenda muri we n'abavyeyi bo bashaka kaja kubandanya kwiga ivyo vya administration, ndavuga nivyo vya politique n'ubundi. Yarashitse rero yagiye kwiga kuri Université d'Anvers mu Bubirigi, muri Belgique. Yavyize imyaka 2, muga muri we yumva bitamurimwo, muga ni kuvuga ngo ariko ariga. Ico gihe yigana n'abandi bana bo mu bindi bihugu, ni kuvuga ngo turavuga abo muri Congo, muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania. Kandi twibuke ko mu muco wiwe yarabona ko mu Burundi bitameze neza, yarabona ko abarundi mvuge ngo bacugwa bupfuni na buhoro, yumva we yarabibona. Ni kuvuga ngo muri we ari hariya, kandi yarabona ko abarundi ba Kenya babayeho nabi, yarabona ko umurundi nta kintu afata. Yavuye no ari umwana aciye ubwenge, ivyo byose abibona. Komere wa mutima w'ubutwari yakuranye, agize hari agomba kwiga ni ikihe kintu nisubira mu gihugu nzoshira abarundi kugira ngo nabake base bashobore kubaho bishimye, bashobore kugira umunezero mu buzima. Niko kuzariga kaza aramenyana n'abantu, yari umwana w'umwami, yarashobora kumenyana n'abandi bami bo mu bindi bihugu by'abazungu bakaganira, akamenyana niho dusanga yagiraniye n'ubugenzi n'aba bazanye independence mu gihugu ca Tanzania, muri Kenya, muri Uganda, muri Congo. Abo bose ugiye kora usanga ari abagenzi ba Rwagasore, ni kuvuga bahuriye hehe ku ishuri, niho bahuriye. Rero Rwagasore ari ku ishuri mu Bubirigi, amaze kwiga ivyo vya administration akumva atabikunze, yigiye inama yo kubiheba, asaba
kwiga ibijanye na agriculture ni kuvuga rose kwiga ibijanye na agriculture ibijanye n'uburimyi aciye ava kuri iyo université d'Anvers aje kwiga kuri université Louvain aho nyene mu Bubirigi niho yize ivya agriculture mugasuza gusanga neza kubera ko yagenda yiga ibijanye n'ubuzima kubera ko muri we yarafise umuhamagaro wo kumva ko abarundi bagenzi nabo bogira kwishira no kwizana bogira ico bafata bo kwishima muri bo ni kuvuga ngo yarabona ko ababirigi iwabo badandaza bakaronka amafaranga mugaye yasize mu Burundi nta murundi ashobora kudandaza ngo abike ifaranga abazungu yarizana utazanye naho vyari bimoko hanyuma akabona ko mu Bubirigi n'imboga bazidandaza mugabo akamenya ko abarundi hari abashoboye kurima mugabo nta numwe afise uburenganzira bwo kuvuga ngo nimba narimye amashu ndaje kuyadandaza vyose vyadandaza abazungu akabona ko hariya mu Bubirigi bo bashobora no gukorera hamwe bakagira ishira hamwe amakoperative kugira ngo biteze imbere kuvuga ngo rero ari kariga ivyo amaze kuja kwiga ivyo vya agriculture ntiyashimye kubiheza niho yigiriye inama yo kuvuga ngo reka ave mu bihugu avyo yagiye kwiga mu Bubirigi aze mu Burundi ni kuvuga ngo mu bumenyi buke amaze kugira muri experience amaze kubona abizanira abarundi niho amaze gushika mu Burundi kumwe n'abandi barundi bumva ivyumviro ni kuvuga ngo niba Rwagasore yari amaze guseruka nk'umuntu afite ivyumviro vy'uko abarundi botera imbere hariho n'abandi barundi bari babifise mugabo batari bafise aho bamenera kubera ko ari batoya mugabo we kubera ko yari umwana w'umwami byari vyoroshe kugira ngo akore ico yipfuza niho yaciye atangura kugira amakoperative yo kugira ngo agakoranya abantu akabigisha akabereka ingene bashobora gukorera hamwe kugira ngo babone inyungu zabo aho dusanga nizo koperative ziwe bitavuze ko hatariho koperative z'abazungu zariho mugabo inyungu zose zari ko babiriki cyose nizo koperative ziwe nta mubirigi n'umwe yarazifise ku burenganzira aho dusanga na koperative yiwe ya mbere inyubako yayo yubatse ngaha mu Bwiza akigisha n'abarundi kudandaza abarundi batangura kudandaza bakoronka amafaranga yabo ni nk'ivyo sinzi ko bishobora kubandanya tugiye ko kubinyena ikavuga tugira kwego nako ndavuga nti Rwagasore yagarutse mu Burundi mu mwaka w'1956 rero amaze kugaruka ababigi niho bavuga ati yamara bwa bundi wa mugabo araje kandi ntadusiga kubera ko aje yari kumwe hari hanze yari kumwe n'uwo bita wa Patrice Lumumba akaba kumwe n'uwo bita Julius Nyerere naho yari ko yiga mu Bwongereza barabonana bakatera inkuru bakamenya ukuntu bo bibigo byo bagira bironderere independence kandi bagira bazironke byoroshe niho yacazashika agashika mu Burundi ahise mu Burundi abantu zenye ababirigi bari bafise abantu bacuditse hamwe rero baca barabona yuko ko ari nzaza atakinda aje gukora uretse kubomora niho baca biyumvira ati none kugira ngo Rwagasore bo biyumvira yuko aje kuba umwami kandi yamuka baye umwami bo bazoca bahitana amasakoshi yabo batekere basubire wabo niho baca bavuga ati none gabasha uyu mugabo tumikize gute rero mu migenzo y'abakera kugira ngo ube umwami wategerezwa kuba utararongora kandi wategerezwa kuba wima ukiri umusore majamake baguha ubwami ukiri umusore kandi wategerezwa kuba uri umuntu utigeze uja mu bintu by'intwaro rero niho abantu bajya abantu bantidendereza na babirori baca bahanura abazungu ati yamara iyo umuganwa bamugiriye ibi n'ibi ntabakibaye umwami bamuhaye umugore akongera bakamuha igihugu atwara byose biba biheze ntabakibaye umwami niho rero baca biyumvira ukuntu bomugira ivyo bintu kugira ngo bamukize kuzoba umwami niho baca muha intara akarere ka Butanyerera uvuga ngo niyo mabanga niyo mabanga ya mbere yaciye bamuha yo kurongora intara ya Butanyerera ya kera ubu bita intara ya Ngozi iriya ntara ya Ngozi rero ico gihe baca bongera bahanura se wiwe abazungu kubera nawe barumvikana cyane na Mwambutsa ati uyu muhungu rero wawe muha umugore nawe niho rero cya gihe c'1959 yacarongondera kugira ubugeni akabaka akazana n'umugore iyo ibaye intuzenye tukiraho kugira ngo tumurikire
abarundi bariko baradukurikirana twashimye kubasangiza izi nkuru kugira ngo mwumve neza ubutwari bwa Rwagasore kugira ngo natwe tubashe kuba mwiragi giwe tubashe kugira urukundo nk'ubwo yari afise twibuke ko hariho ubwoko bune kandi abaganwa bwari bwo bwoko buri hejuru y'undi bwose ni kuvuga ngo mvuga ngo zari ntakogwako mugabo Rwagasore agiye gushinga urugo yashatse umugore w'umuhutu aho dusanga abashingantahe b'umuryango uri mama wiwe uri papa wiwe umwami Mwambutsa na mama we Tereza Kanyonga bavuze ngo ubwo bwoko nta na rimwe twigera tubushaka subiza yukuye ntikibaho aho usanga mama we kubera ko ugiye kumviriza mushiki we arakubwira ko tereke Rwagasore asa na mama wiwe n'ubutore bwinshi afise yabukura kuri mama wiwe niyo mama we yatekereza ko kumubwira ko uyu mukobwa ashaka namurika agomba kubireka akaza aramubwira ngo nuzana uwo mukobwa wo muri ubwo bwoko ntuzoba umwami Rwagasore yaravuze ngo jewe nijyari nababwiye ko nshaka kuba umwami ijo cyari kimenyetso cyo kwerekana ko wewe ivyamoko vyo kwitaho ngo numuganwa ngo ari hejuru ngo abatutsi ngo abahutu ngo ntivyari bimuraba cyari kimenyetso cyo kwerekana ko abarundi twese turi bamwe cyari kimenyetso cyambere ko cyo kubona ko abarundi bagomba kuba umwe adashaka ayo macakubiri yazanywe n'abazongo hari akantu uvuze ati ninde yababwiye yuko je nshaka kuba umwami Rwagasore ntabwo ibyo byose bavuze ko yagiye akiga mu Birigi na se we niwe yari umwami na se we yari ikanga ati uyu muhungu ukuntu mbona uminga ashaka ubwami ariko era yabivuze neza yababwiye ati je gituma nitoreye none umugore jewe ibyo by'ubwami je ntabyo ndimo gusa Rwagasore ikintu yaharanira ubwigenge bw'abarundi ubwigenge bw'umuntu ubwigenge rero ubwigenge n'ubuhe yuko babazungu batuvako bakatubisa abarundi bakaraba ivyabo akaba ari basubira kubikora neza nkuko bahora babikora mbere yego ningaho banako kana nashaka kongera yego na mwambagije icya politike yiwe cyasanga navuze politike y'amabanga agera kabiri bamushinze ariko nayo nyene ntacyo na nsubiye inyuma ku mabanga ye bwa mbere amaze kuza ico gihe baciye bamushika bamugira umuhanuzi mukuru ajejwe guhanura umwami mu by'intwaro ngo bavuze ko yize bashotse bamuha intuzenye bashitse bamugira umuhanuzi mukuru ajejwe guhanura umwami mu by'intwaro y'abarundi iyo niyo mabanga ya mbere bamujinze rero bamaze kumuha ayo mabanga yaciye asanga hariho ikosa umwami ndagita ikosa rinini gose ritanakorwa mu Burundi kandi n'igihugu nakimwe ikosa yadikorwa umwami yaragurishije ico biti igihugu yaragurishije intara ya Muramvya yose yarayiriye asanga ari amadosiye umwami yamaze gusinya yuko intara ya Muramvya yose ayigabiye ayigurishije ayihaye ababirigi naho igihugu cy'u Burundi kizokwikukira iyo ntara izoguma yabiri kizokwikukira kwacu mugabo intara ya Muramvya izoguma ari ababirigi niho rero yacyasanga yarabisinye rero ico gihe ugiye kubaza n'abakurambere bavuga yuko Muramvya hariho n'uburimbi ubwo burimbi bwa kera bwari butandukanye n'uburimbi bw'ubu kera bashinga uburimbi bw'amaferabeto canke amasima bari baragize rero uburimbi bwapima metero 2 niho rero Rwagasore yacavuga ati ibi bintu rero sinshobora kuvyemera ariko se itakugwa mu gihugu nta mwami agurisha intuzenye itongo ry'u Burundi nta ntibikunda uko i Burundi subwo umwami u Burundi nubwo abarundi bose muri rusange niho yaca yumva ati none mbega iki gihugu umwami yagurishije ako yagisinyiye bigende gute yaragitanze niho yaca yumva ati je kugira ngo iyi ntara y'igihugu cy'u Burundi ndayigarukane ati ngomba ndabe neza yuko abarundi bafise ibyiyumviro byo kubona yuko abakoroni imyaka babakinyize yakwiye niho yaca yumvira ati rero jewe ngo amashinge abashinga ntahe turondere ukuntu tuzokwitwarira abo bazungu mpaka baduhereze iryo tongo ryacu badusubize niho rero umwe Rwagasore yaca arondera abashinga nahe 34 arabashira ngaho arabiganira ukuntu vyagenze arabwira ati ibi bintu ntibibaho itongo si ry'umwami si ry'umugano itongo ni ryo Burundi bwose ni ry'abarundi rero ibintu umwami yakoze
ntibikorwa kandi yabikozwe kubera inguvu z'umukoroni. Uyu munsi kuva uyu munsi tugomba dukoreshe inguvu zose dufise intara y'u Burundi tuyigarukane. Niho rero mw'abo bantu 34 baca biyumvira ukuntu vyozogenda, baca bavuga ati rero ko bigenze uko reka turondere abantu 12 bazogenda kumvisha uwo biyita umuntu yatwara Uburundi n'u Rwanda yari Gitega. Niho bagenda ku mwami uko yarongoye Burundi n'u Rwanda yitwa Yohani Pahuro Haruwa, baramubwira ati nyakubahwa userukira untuzenye ububirigi mu Rwanda no mu Burundi, twebwe twari tuje kwitwara tukubwira yuko umwami yagurishije igihugu akigurisha n'abazungu b'ababirigi, ati rero twari tuje kubwira ati itongo si ry'umwami, itongo ni rya Ntare, itongo ni rya Mwezi, itongo ni rya Mutaga, itongo ni rya Mwambutsa, itongo ni ry'abarundi bose. Ati rero icyo dusabye uyu munsi dusabye ko itongo umwami yagurishije ku babirigi dusubizwa abarundi bose rikagenda mu gihugu cy'u Burundi. Niho rero icyo gihe witwa Yohani Pahuro Haruwa yaca asinya iryo tegeko ryemeza yuko intara ya Muramvya isubijwe Uburundi, hama abanyagihugu n'umunezero mwinshi, akanyamuneza kenshi kabarenze, nibo baca bagenda bafata za mambo za metero 2 bazimanyagura bazitwara. Nako n'umwanditsi bita Gihugu Damas aratubwira ko wewe ico gihe yarakuze, ati wowe mbere inkingi yiwiwe yayitwaye ngo muhira ayimenagurira muhira, iyindi arayisigaza kugira ngo kizogume kibicibutso yuko bikuye ko umukoroni yagomba batwara intara. Murakoze. Ara kantu magena ndegeye ko ngaho akantu batumye batsinda kwa Jean Paul Haruwa nuko umwami yari yatanze umwami akantu bamutsindije avuga ati umwami agigwa n'abagabo. None ayo masezerano basinyanye nabo bazungu mubona bashinga ntahe abantu bari barimwo ashobora ari umwami yasinye wenyene kandi umwami yateza gusinywa n'abashinga ntahe, bavuga ko ayo masezerano atariyo. Umwami rero ujya Jean Paul ujya mu kone bari umucamanza aca urubanza yuko abashinga ntahe basubijwe Uburundi basubijwe nkuko yagiye abivuga. Yego ko arako kantu shaka mbega ico gihe iyo ntara bayisubije bakayibasubiza byaci bigenda gute? Yego murakoze cyane. Nuko nabivuze nti iyo ntara bamaze kuyisubiza intara kisubira mu Barundi abari basanzwe bahaba, aho umwami na cyane ko umwami yahora afise ibyibare umwami abandanya harima n'abarundi bose bari bahafise ico gihe yarayigurishije kwa Birigi intara ya Muramvya yari yo ntara y'abami bose babaye Muramvya. Turahera kwa Ntare gushika kuri Mwambutsa nyene bose babaye imuramvya. Ni nayo mpamvu rero abazungu bobo kubera ko mvuye ngo kwari kwiganza kudasanzwe, niyo mpamvu bari bamupropose kumugurira irya ntara niyo kugira ngo agumanye amahoro yari afise, naho n'abarundi bakiya bari bayafise ico gihe naho batari benshi. Niyo mpamvu yemeye gusinya ayo masezerano ata murundi, ni kuvuga ngo ata mushinga ntayo numwe agishije inama. Nego nako ndabivuga nti yacyasubira nyina amantu ze nyimambo barazikuraho bose, hasigaye itonga ry'umwami, abanyagihugu bose bararima, hashatangura kwishira no kwizana kuko nico gihe nta muntu yarahaciye kuko urumva hari hazitiye bakobonye bako bahita ko arakarima k'ababirigi baca bakwiruka ko washobora kuba rero hanyabagendwa. Niho rero ico gihe abazungu bamaze kubona bamaze kubona yuko imitego yose bateze irikirategurwa, niho baca biyumvira rero none nababwe yuko ukuntu bo mwigizayo bakamuha gutwara igihugu kandi ntazobe wa mwami, abaca mu hareca igihugu ca Butanyerera kuza gutwara intara ya Butanyerera. Rero iyo ntara ya Butanyerera yarashitse amaze gushika iyo mu ntara ya Butanyerera nkuko bari babahanuye ati mumuhaye igihugu mukamuha n'umugore ntazoba gitwa kibaye umwami. Yarabyemeye nkuko bari babisiguye atashaka kuba umwami. Oya ntavyego amaze gushika mu Butanyerera rero aratwara intara ya Butanyerera, arakundana n'abanyagihugu bose nkuko bari babivuze, arabiyegereza kuvana ku mutoyi gushika ku mukuru, barakundana. Rero ico gihe nkuko mwari mubizi hari harawe ikibazo c'ikori. Ico gihe kweri ikibazo c'ikori cyari kigisibije cyane gose, ati none iyo kori bayitanga ryari? Ikori rero bayitanga muri ya mezi mabi mu Burundi namwe mutayobewe, nayo no kwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane mwese murazi yuko ari ukwezi kw'inzara,
ukwezi kw'abantu babura aho bikora babura aho basoroma kubera ko byose biba biri mu kuzimu bitarera bimwe bindi bakibitera. Ico gihe rero umuzungu ku muzungu mu kwezi kwa kane niyo yacatoza ikintu bita ikori. Ico gihe rero abanyagihugu benshi barapfa bakangarira za Kumoso, ahandi bakangarira za Nkoma, bakagenda gusha ikori. Rero kubera ko umuntu yabahinduye akirera akagenda mu ntari niriya yase usanga yapfiriyeyo yagwaye, ugasanga imiryango myinshi irafakaye, irabuza abagabo canke irabuze inzaruka kubera ko uri umusore haragera imyaka bakuraba ugashobora gucutanga ikori. Rero wewe no avuga nti ibi bintu abazungu bakorone beko badukorera mu gihugu cy'u Burundi ntikibaho. Atangura kugerisha inama, bari bagiye kwitaba inama yo waserukira watwara Burundi. Arababwira ati mwabaganwa harageze yuko mu bamagabo, ati harageze ko mu bamagabo tubone yuko ibintu ababirigi batugirira sivyo. Ntushobora gufata umuntu wundi ashonje ngo mwaki ikori ngo zani ikori. Mugabo murazi yuko abarundi twari tugoye, hariho abantu babwiye amakuru baca bayajana bakayatwara ko muntu. Rero umuganwa umwe agenda kubwira wareka bagirisha inama ati uzi n'amakuru, umuganwa Rudoviko Rwagasore yatugumuye, yatubwiye ngo ntituzotanga ikori, ngo ntibikunda ngo ntituzoza ikori mu kwezi kwa kane ngo abanyagihugu barashonje. Murazi namwe ko abazungu yo bumvise ikintu kibabaza ukuntu baza bameze, yakiyaza n'umushatsi wamerereje ngo ngo urashaka kugumura ngo abaganwa ngo bose ngo ntazogira umuntu washaka gutoza ikori. Ivyo bintu babigirike. Rwagasore cyaravuga ati umnyakugira Imana jewe sinakuye ikori, atahubwo navuze nti duhindure uburyo dutoza ikori tuzoritoze mu bindi birati. Je nababwiye nti si mu kwezi kwa kane sinzotoza ikori, kandi n'ubundi nawe ndabikubwiye ushaka uvyumva nta kori nzigera ntoza mu kwezi kwa kane. Ati kimwe gusa cyo ndakwemereye nzoyitoza ikori muci ikawa yeze mwahenze abanyagihugu. Ati niho nzotoza amafaranga y'ikori. Ati kandi ico ndakuzirikaniye ndakwemereye neza yuko nzoyatoza mu kwezi kumwe yose azoba yashiriye. Rero ico gihe abanyagihugu bacu batangwa kumukunda, na wa wundi yaraserukira wa wundi atwara Burundi aratinda aravyemera aca bikora uko. Kandi inyandiko zibandanya zivuga ati nkuko nyene babisezeranye, ati abanyagihugu yabatoje ikori muci, ati kandi bose n'amataririshe byagenze neza. Niho rero amaze kubona yuko abanyagihugu b'abarundi hariho benshi babamushigikiye, yacatangura kwiyumvira ukuntu yofonda umugambi twingaho nyene. Ego ushaka kumenya none ico gihe umva kumwami yarahari gusa umva hari abakoroni none umwami ntaco yarajejwe mu byo nta teko nawe yarafise abashobore gutegeka. Ico gihe murakoze, ico gihe umwami yarafata amategeko mato ajya nkajya yo nyene yo kuvuga ati kora iki mugabe ibintu bito bito. Ariko ico gihe umwami mu ico gihe c'abakoroni ntiyarareko nimwe narabwira ati umwami yaratwara muga ntiyategeka, ntiyararekuwe kugena ico bita umuganwa cyangwa kugena umuntu ngo atware amabanga. Umuganwa kugira ngo bamuhe igihugu yikundaniye n'umuzungu yaramwitonesheje ko baca bamuha igihugu ati genda twari iki gihugu twari ntari nini. Wewe umwami yari yabengaho onye gusa yari umuntu nyene nawe nyene aguma yiyegereza abazungu kugira ngo ntibamugirire nabi cyangwa kugira ngo ntibabandanye bafatira ibihano abarundi. Nacyo gituma nako ndabwira ku byaranze Rwagasore bamuha intara ya Butanyerera. Nivyo wewe mu majambo make yari umuntu w'inzira karengane atajya n'igiturire. Mwazi yuko kera umuganwa cyangwa umwami baraza bakamwitonesha ko. Niho rero haza umuntu mu mutware, urazi hamaze kuba umuganwa abana n'abatware, haraza umutware yatwara akarere gatoyi karaho waje gushikanira Rwagasore ngo kugira ngo yitoneshe ntazomusubirize cyangwa ntazomuhane nyakosha. Ariko Rwagasore ngo ico kinyana yarakiravye ngo ashaka ngo nyakubahwa mutware, ngo iyo ico kinyana cyose nzaniye gifisa amabondo ngo je nukure ngo ntacyo noshobora ngo gukura bona ngo nzango mfise n'amabanga menshi kuko sinoshobora kukigaburira. Rero acambwira ati urakoze gisubirana inyuma. Mugabo acyaraza ngo uwundi muntu umuhanuzi mwani murazi ko umuntu wese afise umuntu amanura umushinga ntaye yabunyoye niho acyaza kubwira Rwagasore ati nyakubahwa mwana w'umwami, ati nta muntu asubitse ingabire atera ingabire abaye mugabiye, ati dabu yemere. Bere bakiri ngaho niho haza umuntu w'umusuku w'umukozi yarajejwe ibikorwa mu nzu kwa muhira kwa Gasore iyo Butanyerera. Acamubwira ati ni mwana w'umwami, ati ndagusabye iyo nka yimpe iyo nkuri kuranga. Hama rero Rwagasore acambwira nti yitware cyane. Ivyo rero bica bigenda uko niho haca kandi
nsubiye inyuma umuganwa Rudoviko kwa gasore nawe ko baramuha intare kugira ngo bamwigize inyuma yari yarabarahiye abazungu arababwira nti jewe sanzwe mfise ibikorwa byinshi byo gukora je nzokora imisi 3 ibutanyerera nzoca mvayo nji Bujumbura nje ni Muramvya kubandanya nkora ibindi bikorwa rero iyo niyo ubwo niyo politike yiwe yakuntu yagenze mu Butanyerera murakoze nje nashaka nongeye ko akantu gatoya abazungu nibo baraba ibintu byose umwami yabari ngaho gusa bakibo babiraba umwami wari umuntu nyene ari ngaho araba abanyagihugu biwe nkuko bivuze amategeko akomakomeye nibo bayafashe akarorero ni mwashaka ku by'ubutungane murabona ko n'igihe batwaye imuramvye bakahigarurira urubanza rwarinze kuja ku muzungu kugira baba baruca Jean Paul Haruwa niwe yaruciye umva hari ibintu rero batashobora guha abanyagihugu mugabo rero nkuko yagiye abivuga ari mu Butanyererano rwa gasore murabona ko n'ubu yagumye naho yagiyeyo yagumye yerekana bwa butwari bwo gukunda abanyagihugu bwo kubereka iyo baja bwo urumva ko yakuyeho n'ikori kavuga ati kori ryatangwa mu kwa kane abari mu rushana imvura ibiri kiragwa abantu bariko barimbura oya ibintu bitezogenda gutya kuko arabona ko babishizeho atari ukugira ngo bakunda abanyagihugu ari kugira ngo babananize yabivuze ati burya abantu harageraho bakaribura bagahunga bagapfa umugabo gwa gasore aza kubabera inyishu kandi akayiguma ko arabwira umuzungu ati ibi bintu niko muragirira abanyagihugu sivyo na gatoya ikori rizotangwa mu kwa gatandatu kandi birakunda sivyo byarakunze urabona ko gwa gasore kivuga ko atana babereye inyishu muri ivyo gusa ikuvuga ngo aho yagera hose yaramaze kuva hanze yabigisha no gukora niba avuze ati niba ababereye hejuru akababera harengeye akavuga ngo reka ndabakure ko iyi kore mwatanga mu kwa kane mu gihe cy'inzara namwe mudafite ico mufungura niwe babwiye ngo gusa ngo nimuce mubahuko ngo mugire mukuni yabwiye ati ahubwo iki gihe ko niba ndi hejuru yanyu nkavuga ngo iri kore reka turikureho turitange mu kwindwi mu gihe muzoba mwejeje yaca nabigisha ngo niba mwarimye ikawa ni murime imboga murime n'ibindi kugira ngo mushobore kuronka ivyo mufungura akanabigisha gukorera hamwe ahantu hose yaja ikuvuga ngo mbone wigeze kumbwira yakora nka kujya kwa Yezu si ntimuce muvuga ngo ndabagiranije cyane muga ahantu hose yagera yahasiga umugwi w'abantu yahasiga abantu bakorera hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere kuvuga ngo yagerageza gukreya abantu kandi muri we yagize igikundiro ku bantu kubera ko ivyumviro vyiwe vyari bizima ivyumviro vyiwe vyari birokora ubuzima bw'abantu nshaka nyene ko kandi tugashimikireko murabona ko bwa mbere wigeze kubivuga mu ntango uravuga ati niwe yatanguje koperative ubwo rero naho baguma bamuburabuza bamutwara hirya no hino ivyo vyumviro yari afise mu mutwe ntabwo yigeze abishira kure yategeza abanyagihugu bose agiyemwo kubashira hamwe kuko arabona ko ari byo bitejeje imbere abazungu ibintu vy'amakoperative mugabo abazungu sibyo bashaka mwibuke ko kakana nari navuze yuko bashaka kuducamwe imice kugira ntidutera imbere tugume mu bujiji kugira ngo dushobore gutera imbere mugabo gwa gasora kaza ashaka kudushira habona yego cyari cyo nashaka kongera ko mu byo marako muravuga ndashaka kumenya n'iki cyatumye gwa gasore atunganya agira icimvo cyo kugira umugambi yego murakoze cyane gwa gasore nari nababwiye nti gwa gasore amaze kubona yuko abanyagihugu abarundi bose na cyane cyane abashinga ntahe ibintu by'ibyijiji byaheze ahubwo babonye yuko nabo nyine bategezwa kujya ahabona bakikura ko umukoroni mugabo babuze ikibakora ko umukoroni amaze kubona rero abashinga ntahe bamushigikiye akagaruza iyo ntara ya Butanye iyo ntara ya Muramvya yose yagurishijwe yacyabona ati rero burya abarundi bose baraciye maso ati ubu naho noshinga umugambwe abarundi bose bonshigikira umugambwe kaje imbere niho cyumviro ca mbere cyaciye kiva cyo gushinga umugambwe kwa gasore akirafata rero ingingo kwe yo kuvuga nti ngo mashinga umugambwe icyumviro cyavuye ngaho onye abanyagihugu bamaze kumushyigikira bakagaruza iyo ntara ya Muramvya niho hacyava icyumviro cyo gushinga umugambwe murakoze yego ndashaka kubaza ico gihe gwa gasore bamaze gushinga umugambwe niwo mugambwe nyene washoboye turabize yuko ari wamufashije kugira ngo ashobore gushika ku ntayo kwikukira mbera byagenze gute yego muragize neza cyane
nababwiye nti ico gihe cyari biringo bigoye abazungu be bamaze kubona ko byose byarangiye bigiye kubatekurukana Rwagasore yaciye arondera abantu abashinga ntahe bamwe bamushigikira arongeramo n'abandi benshi aravuga nti rero arabwiye ikivuzo ciwe agomba kugira ati je ndashaka yuko ibintu bizogenda uko ati none byagenze gute Rwagasore amaze kubona yuko abanyagihugu bose bakeye yacyabwiye abatangwa kubigisha rero iby'umugambwe ati none ko mwico gihe bari igihugu cyari kimeze nabi cyari kikiri mu koloni baba bagize inama gute ico gihe bagira inama mu myonga y'urufunzo imuramvya abantu bari mu Muramvya bacabona ahantu hari urufunzo canke aho urufunzo mu myonga hari yepfo bagenda mwijoro hajya mwijoro mu gicugu bagakora inama bakazokora inama kuburyo buza gusambagura hajya 11 ngo bose bamaze gusubira kuryama niyo rero umugambwe watanguriye bagira inama mugabo kubera ko umuzungu yari afise umuntu amuha amakuru yaciye abimenye acaravuga ati okay umuntu zenye Rwagasore yatangugira umugambwe reka natwe tumukorereko umuzungu araraba mu bindi bihugu byose umukoroni asanga ibihugu byose byaragize biriko biriruka birondera independence acaravuga nti reka rero nanje ndabo kuntu no muburaguza Rwagasore ahubwo nabavuga nti nanje nabitanze umviriza carandika ikete risaba ko bamuha rero kuja ahabona amaze kuja ahabona yacirandika ikete risaba kuba umugambwe uja ahabona umugambwe wiwe barabanza bamwankira ati murahomba je nzogomba nkoresha inama acagira ati bacamubwira ati we nawe urahomba nawe ati ubu nta nama uzoshobora gukoresha mu gahinga nta n'inama uzoshobora gukoreshereza ahantu ubu inama yose yego uragize twibuke dusubiye inyuma akiva mu Bubirigi yavuye mu Bubirigi afise imyaka 25 y'amavuko ibi bamwe twita yarakiri umujene yarakiri umwana mutoya yarakiri muto ndeke ko mwitwa mugabo yari muto mugabo uciye wumva ubutware yagize mugabo kubera ko ababirigi bamubonye nk'umuntu aje mu Burundi kandi yize mu bisanzwe ubutware bwiwe mvuge ngo n'ubumenyi yari afise ubwenge yari afise byaramurikira ababirigi nabone bakabibona bakagira ubwoba niho byavuye guca bamuhereza kumugira umuhanuzi w'umwami bakimara kumugira umuhanuzi w'umwami turacyari mu 60 mu 1956 aho nyine niho yaciye asaba ibwizo shingiro rigenga ubwigenge bw'umurundi niho yaciye asaba ko atamurundi agomba kubandanya yikubitwa ikimoko arasaba ko umurundi nawe ivyo yimbuye agomba kubikoresha nk'ivyiwe niba ari umuntu yitungiye nkoko yarasaba ko bigiye ibintu byo kuvuga ko amagara y'abazungu bihagarara ku myaka yo 25 atabwoba atakintu na kimwe ahagazeko kandi twibuke ko umwami mwambutsa ntiyigeze amushigikira mu bitekerezo vyiwe kubera ko wewe ego nawe yari ni mu bantu bafise ubutwari kubera ko ubutwari bwa Gasore yagize yabuvomye ku muvyeyi wiwe mugabo umuvyeyi wiwe twibuke ko niba yarabaye umuntu ari munsi y'ababirigi nuko byahereye kwa sekuru we Mwezi Gisabo niho byahereye kuvuga ngo se we yaravuga ngo niba ari ibintu byananiye sokuru ni kuvuga ngo nawe yagomba kuba umuntu yumvira ababirigi kuvuga ngo n'ijambo ryose yashikiriza abarundi yagomba kuba yahanuje ababirigi bakamubwira ngo ivyo bivuge ivyo bireke ivyo yamubwiye reka yaca bireka mubago wa Gasore ku myaka yo mikeya ntiyavyitayeho we yavuga ati je nkeneye ubwigenge bw'umuntu nkeneye ko umuntu yubahirizwa nkeneye ko umuntu agira ivyiwe nk'ivyiwe apana ko ivyiwe atabigiramwe amahoro apana ko ivyiwe akibibona gusa ikintu yakirose nico bamugo kavuga ngo iki kintu nina gikoresha uko hari umuntu aza kunyica nako nashaka kongerako tugiye tusubiye inyuma gato woshobora kutubwira umwaka kwa Gasore yashoboye gushinga umugambi wiwe yego mwagize neza nako ndabwira nti atanguye kwa Gasore amaze gutangura bakamwiruka ko bamwira nti nibikunda gusaba gukora inama na ubu unye nture kwegera inama ubu mukene kuvugana ikintu muzovuganira mu nzu y'umuntu bambe muzovuganira mu rugo rw'umuntu habaho tubabona yamara kwa Gasore ati nje ntangorane hoho nyimba mumpaye uburenganzira bwo kugerera inama mu rugo rw'umuntu ati ni sawa
rero bakaca batora urugo rw'umuntu bakajamwo mugabo abantu benshi baguma baza bagasanga wabaje umwaka hari 1958 bakaguma baza inama bakagira inama abazungu yamara bakavuga nti uyu mugabo aradufise batinda bavuga nti uyu rero bwa tumugirene tumwikureko ubu inama nizo gukorerwa mu rugo rw'umuntu ubu naho azokorera inama mu nzu y'umuntu ati mugabo ntacyo bashavuga ati kubera ko yamaze gushyiraho indongozi zizomufasha mu makomine nka Bukeye Muramvya za Kiganda n'ahandi yacavuga ati okay mwebwe muzorondera yimba zizoba ari ngo 10 canke zinarenga abantu muzobinjiza mu nzu z'abantu ati kuko ico gihe wanashaka abantu barubaka inzu nini ivyo ibintu byari bikizimbutse akasanga afise nk'igisaro kinini kijamwe abantu ijana banarenga kubera ko ico gihe wanashaka urumva ariko mbizi ivyimviro by'umuntu naho byumviriza uhagaze biroroshe kuvyumva rero bagaca bagerane agaca bigabura mu tugwi bakavuga ati uzogesha inama kwa naka mu kare naka bica bigenda uko abantu rero babona kugerane kugira iyo nama bayikoreye mu ntuzenye mu mihana y'abantu niho rero ngo gasore yaca yumvira nyine ico kintu cyo gusaba rero uburenganzira nyezina bwo gutanguza umugambwe arabutanguza hatinda rero aremererwa mu 1960 mu kwezi kwa mbere niho bamwemera yuko yotanguza umugambwe neza uja habona. Reka tubasabe bakundukira ku TV mumvirize amajambo amwe umuganwa atari umugani duvuga gasore yoba yarashikirije afise ico adusigira mu buzima bwacu. Le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date demanderez-vous l'indépendance aux Nations Unies? Il est difficile maintenant de fixer une date, mais il est évident que nous voulons nous préparer, prendre les choses en main. Là, sans exagérer, je vois 5, même à 7 mois, même à 8 mois. Nous ne sommes pas tellement pressés, tout en étant pressés, mais nous voulons quand même que les choses soient bonnes. Kubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye. Murarangije gutora, muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora. Murahejeje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere. Ivyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekano ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri. Demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bw'ukwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana
bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye murahejeje gushinga ingingo ishorera u Burundi ibuteza imbere.